no mukuru gatowe atutwara abaseneve oya aje jerefe hano ronde kuko atwara seneve na next atwara seneve hano ronde cyo ujya uri byaho atwaye poro cindo muri hospital president Jean Charles umuyobozi waho yitangira akazi no munsi tuvuga hari amaposte ashika 18 ayo yose abantu bakukurutse baja mu zabukuru yaciye afatishije je mugasende ko wangira deje wanadeke kuko ninagomba kondo nkadeke nkiri musozi société civile mashama denza politique ndoca mbanza kupfayo ndabihebe nje gushinga umugambwe cyane nje umugambwe mugabo ivyo je sinubihara yuko kuvuga umunsi isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amashirahamwe adahanira inyungu za politiki benshi bita société civile. Barahimbaza ndetse ku civugo kivuga yuko uruhara wa société civile, uruhara rw'amashirahamwe adahanira za politiki mu guteza imbere agateka kazina muntu, mu guteza imbere igihugu no gukomeza intwari bereye no gukomeza ikibano ihuza bose. Muri uno mwanya rero muri eshato twomye gico dushikirije kuno munsi w'amashirahamwe adahinza politiki wawugenewe imbazo isi yose umunsi mukuru wazeho ni ishamuza makungu oni. Muri eshato rero twagombye kugaruka kuri ibi bikurikira. Ukuvuga tugombye kugira icyo duterereye mu kumenyesha abarundi n'abarundi kazi ndetse na leta yacu n'abari mu ntwaro z'igihugu ico mbeya société civile niki, uruhara rw'amashirahamwe adahinza politike n'uruhe, kuko benshi mu bari mu ndongozi z'igihugu zitandukanye, benshi mu batwara igihugu abarundi ntibazi société civile carico, ntibazi uruhara rwa société civile carico. Ikiganiro tuhigize mu gihe igihugu cacu Burundi caciye mu bihe bitoroshe kubifatiye ku mashirahamwe adahinza politiki muri société civile, cyane amashirahamwe asanzwe aharanira agateka kazina muntu, aharanira intwari bereye twa demokrasi, aho mbere hari n'amashirahamwe no munsi yashore gufutwa ku kibuga cy'u Burundi. Ico gituma rero twagombye kugira ico tuvuze, twagomba tubamenyesha umunsi ko ari umunsi uhambaye mu buzima bwa twebwe duhurikiye mu mashirahamwe ya société civile, kuko amasociété civile ngo nabwiye katandukanye. Société civile harimo société civile ziharanira agateka kazina muntu, ziharanira ubwigenge bw'abene igihugu, ziharanira iterambere ry'abene igihugu, ndetse harimo n'amasociété civile akora mu vy'indero, akora mu vy'uburimyi. Namwega amaradiyo nagomba nabwire yuko namwege muri amasociété civile mufise uruhara rudasanzwe rwo kumenyesha no gushikana inkuru ku murundi wese. Nagomba nabwire rero yuko igihugu nagomba nabwire principe igituma tugize kino biganiro. Société civile yaje cagihe isi yose yari kwiragwanya ubucakara, esclavage. Isi yose yari kwiragwanya gucura bufuni na buhoro abantu mu bihugu bitandukanye. Yaje mu gihe abantu bapfungirwa ubusa, ufise inguvu akaja hejuru wundi. Société civile yaje mu gihe ubuzima bw'igihugu canke ivy'igihugu wasanga vyiziziwe n'akagwi kamwe. Hariho mu bihugu bitandukanye bitwa aba bourgeoisie, abateye imbere, canke mu bihugu vyacu société civile yagize uruhare rukomeye cyane, kuko hariho intara canke umugumwe bivaye n'ubwoko bwarajamwo. Mbere ico gihe n'amadini wasanga ari mu y'amadini. Nagomba menshi yuko umunsi tuwimbaje mu Burundi bwacu société civile ifise uruhara udasanzwe,
kandi impinga ikiri ndende ikuba kirekire. Mu byo haraniye byari société civile yashingiwe kugira zibeho zemezwa n'ibihugu byose byari bikurikira. Ishitse mu gihe tukibona mu gihugu cy'u Burundi ivy'igihugu bisigaye usanga bigaburwa n'akagwi kamwe. Aho ndavuga mu gutanga ubutsi. Ndatomora muri eshoto twebwe muri mission yacu harimo kugwanya chômage. Tuvuze ubushomeri harimo ubukene. Twize kuno munsi tubona hariho umugumwe mu gihugu cacu ugumizwa mu bushomeri naho bo kwiga bagaheza amashuri, abandi nabo bari harya badashobora kuronka akazi byoroshe atamahigo baronka. Hakacaba kandi kagwi naho gafise abantu bakomeye muri leta bakomeye bishikira n'umugambwe ngira baterera cyane usanga uri ku butegetsi aribo barosubutse. Andataga karorero uno munsi dushitse hano abantu baza mu zabukuru byo bitwa gukukuruka kuja muri passion biremera amategeko aho mu bushikanganje butandukanye mu buyobozi bukuru bwa leta amashami atandukanye ya leta ibitaro bikuru vya leta nibisanzwe abantu baja mu zabukuru ko kugirisha gukoresha ikibazo ku mugaragaro bita peredofe. Abayobozi b'ivyo bitaro b'amashami ya leta abashikanganje bagaca bagenda bagaca bazana abantu mwibanga bamwe bizana bavukana bene wabo basaza babo abandi no munsi usanga uza batubwira je tumaze imisi tubaza tawumva yuko urutonde ruva mu muganda cyangwa urutonde ruva ku mushikiranganje urutonde rwatanzwe n'uhambaye mu gihugu. Urumva yuko intumbero zose zivuye mu mahenda yarabwiye nuko ubwo ruhara ivyo rero uradufise tugomba guhaguruka tugakora iyo ni go ruhara rwacu kugira iyo ngendo indombi bamwe baronka akazi abandi bakakabura kubera bafise abo bari kumwe ihagarare kugira ngo ivy'igihugu bisangwe na bose ubuzi busangwe na bose. Aho ndabereka karore Chembe ndafise vyinshi ngaha ngoma mvuga amapo yatatu ano kukumiza abantu mu bukene umugumwe mu bushomeri abandi bakaroha amahirwe batarusha nko muri PSR je nabakoro muri hôpital President Jean Charles umuyobozi waho yitangira akazi uno munsi tuvuga hari amaposte ashika 18 ayo yose abantu bakukurutse baja mu zabukuru yaciye afatishije amayo wabo gusa ayo wabo baheze aceshingira komisiyo abakomisiyoneri kugira ngo akazi wizana senge mu komisiyo utanga senge 1000 gacuronka akazi ubu reko twarasemereye urumva nakagwi Rwanda beke nkubu n'amakota nkora yafashe bwa mbere abwo ngo ko rindi twabona peredof ro twafise amakontra ubona Rwanda bwe nkura afise kontra itariki 19 itariki 19 kwezi kwa mbere mwaka 2026 wana umuntu abaye kwayinza mu kazi nta peredof yabaye muga amategeko y'igihugu amategeko y'igihugu n'indinganizo y'igihugu na code travail n'amategeko bavuga yuko umuntu aje mu kazi ategeza kuba aperedof kumenyesha yuko hari ibibanza bigaragara iri vaka abantu bakora akazi none ndasomera article ya mbere gitanganye aha bacha bavuga ati article ya kabiri ngo urumva l'employé est engagé en qualification urumva umuntu aharusa akazi kubera yabanje gukora ikibazo mbwa kitabaye umva ubeshye nico twatose turondeye ivyemezo kwema nasho tuvuga ikintu dufise ivyemezo hamucuza ati ibiro nk'ibi bintu tuza kubigwanya nk'ubara amaposi 15 amaze utanga muri indwi nyene yatanze abakazi ku bantu 6 mwibanga mu manyanga. Urumva rero ngo ndabwire n'ahandi burya tubanda dukora ico rero cyambere abona abwire muri abazo civile cyambere tugomba guhangana ubuzi akavaho ubugwi buronka akazi akaba undi mugwi ukomiyirwa mu buzi. Ivyo bintu tusaba yuko tugomba gukora dusaba yuko ibintu bihagarara umuntu aronka akazi kubera akoze ikibazo
habihiganwa umuntu aronka akazi kubera abishoboye mugapana kubera ari umugenzi wa DG wa directeur ari umugenzi wa ministre canke mu mugambwe akomeye canke akora cyane mu mugambwe. Ikindi nacyo murabwe uruhare rwa société civile nta mugambwe mu bigamije nagomba bakimenye beshi. Société civile uruhare rwacu tuvugira bene igihugu barenganywa mugabo hama société civile usanga beshi batugereranya beshi hariho mu nzego z'igihugu n'abane igihugu bagomba kugereranya société civile n'umugambwe canke abagwanya umugambwe. No, société civile mashama za politique n'ubunye politique nta mugambwe n'umukora nta mugambwe n'umwe mukorana yaba uri ku butegetsi yaba uri kuri opposition tuhari kugira dufasha bene igihugu barenganywa tuhari kugira turadomako abantu bagomba kubigira ibihangange turarugira ngo abantu bagomba kurenganya bene igihugu bahagarare turarugira ngo dukomeze demokrasi kwishira no kwizana ubene igihugu ashe gushikiza amakuru uko yabona ashe kunkana amakuru amushikire uko amateka bivuga. Ntihagira umuntu rero acaza umuntu ngo munshire mu gasho ngo nzo mukora nshatse ngo ruguhara rwacu kugira ngo tuvugate kirazira. Ntihagire mu gihe ivy'igihugu canke haje ibintu bigamije gufasha umurundi bica bihabwa akagwe kamwe kisunza umugambwe ubwoko canke idini cyangwa umugore wose. Hategerezwa kuba uruhara rwacu gutegeza kugwana kugira ngo igihugu giteye imbere kandi kuri bose kugira agateka kazi na muntu gakomezwe kuri bose habe intwari bereye ikomezwe kuri bose habe ubutungane bukomeye kandi bubereye kuri bose kandi habe kungana imbere y'amategeko. Mu majambo make nico nabona bamenyesha yuko kuragwa société civile shembwira rero indongozi z'igihugu zibonye abakora amashirahamwe ndani za politique ntibazotwinuba bumve yuko dufise uruhara rwo gukora kugira ngo duteze imbere igihugu ko hatagira société civile nta terambere ibaho nta na demokrasi ibaho nta n'agateka kazira mu kubahirizwa. None igihugu kitagira radio kiratera imbere kitagira media kiratera imbere igihugu kitagira abagihanura amashamba za politique cyotera imbere gute kuko n'umugabo atagira n'umugabo adahanurwa n'umukenyezi agahanurwa n'abana akumva yuko byose ari jewe ntumviriza nashaka gutera imbere urugo. Mu majambo make rero umunsi tuhimbaje novuga yuko musode civile mu Burundi hari abatwinu bataratahura akamaro kacu bo bitahura rero kuko nabonye n'abamenyesha makuru na société civile bagiye kurondera amakuru ku gikorwa cy'igihugu kuko urubanza rw'abantu bandubuka muri sentare umumenyesha makuru uza gukamera kumviriza kugira abantu babimenye cyangwa ubanza w'igihugu ko ruraba ugaca umupfunga urumva tuhimbaje hariho abatwinuba cyo tubaje dutera kamo rero bamenye uruhara wa société civile ziratandukanye. Amashengero ahanura imitima twege duhana agataka muntu duhagarare neza bumve yuko umuntu wese ahari ateza kubahirizwa atagugira igihangango twahita kujya umuntu umupfungira ubusa umwirukeko umunyuruze no kameme bumve yuko umesha makuru kuza kurondera inkuru akayitanga aburenganzira bwiwe. Iyo niyo demokrasi z'ibirwa rwacu washingiwe kugira ngo tubwire umwene gihugu ujya nyarucari ari kure ibyo atazi cyangwa atabona cyane tumuvugire ahadashika. Hariho vraiment impinduka tubona mu byo mpinduka cyane tubona ku mukuru w'igihugu atwaye igihugu bazidashimi niwe nabonye avyumva gusa kuko we waravuga ati société civile muri hehe denosa muri mfasha kuvuga abasuma nabiba nabona abene igihugu mukuru w'igihugu kandi société civile no munsi n'umukuru w'igihugu ushoboye kumenya amanyanga y'ikora abace murarenganya ugashaka kumuma message kujya yatanze nomero arabikorera muga beshi ndakorera babura amatari
babashiranganje abasitanteri ataregera yumva uruhara rw'amashami adahinza politike yuko ari kuvugira urya mwene gihugu ariko ararenganywa tuza guhagarara tugaguruka ariko urabe yuko umwene gihugu abuze igitoro aho mu butunzi bakavuga tubonye abantu bafungiye ubuza twe mu rwego tukavuga mugaca bitwa ati consideration ko abantu bapfunzwe Vianney muri Arishoto cyangwa mu masozi biye bajya n'abapoza mbere nk'akarorero ubaje neza reba Mirias mugabo vuze ukerekana neza ugira ibintu bihinduke nuko icwa ashaka kwicwa nuko unyuze ukanyuruza mugabo umva ko biraza no munsi nta upfunzwe nta muntu ari mu majamo ari za politike no munsi zigana nta prompt nimwe yuko ari upfunzwe iyo ni intambwe kwera asanga baguma bapfungwa keshi narabonye ariho intambwe yatewe n'abagerageje kugomba gushobora kwaka ubuzima ari mu mashami y'za politike berekana ukuri kugira ngo batanga intererano y'igutera imbere benshi barahano cyane ndibuka wamake naso kwicwa kunyuruzwa ciye muri Arishoto naso kunyuruzwa mugandazi yuko wari priorité ari kuri vora yarahari mwangara afise adasanzwe mu rwego rw'iperereza nazi ko mujya ku bumva nk'isharisha mu mukuru w'igihugu intambwe irahari iyo intambwe ihambaye aho tubandanye tuvuga ati biko biraza ko n'umva hariho ikiko kiratera imbere coko kwa cambere niki dutanguye kubwira abari mu nzego utarukanye zivira uragwaye cambere nisa kwigisha ihimiriza urari cambere gitagisanzwe nuko bihimiriza guhera hejuru ababijeje kuri ku mukuru w'igihugu kumanuka umushikanje wa mbere bakigisha abashikiranganje babo n'abadeje na musana wa matari yuko uruhara rw'amashami adahinza politike ari karara muganda ribacura kubera niyo araba ahabere igihugu bamwe bariko bararenganywa niyo araba uko igihugu cyotera imbere mbere warashima akazana n'imigambi y'amaproje itambere y'abene igihugu mu raporo tubivuga yuko ushaka kugenda gusaba buramatari ukamwereka ati iki kintu aho mwene gihugu ko arenganywa na musanteri hari urubanza rwa sentare rwabaye nabanduka muga kubera abantu bihangange bakomeye ntibikunda yuko bija mu ngiro ubivuze bacha kwirukako amaraporo turatanga mbere n'amarekomandation yuko twoshigikirwa kugira ngo uruhara rwacu kugira ngo Burundi bube muri demokarasi nyezina mundi yose atera imbere bikomere shima tubishikiza mu maraporo yanditse mu bushikanganje butwara tanga mu raporo kandi uko bushikanganje butwara bivanaho na civile ko je hariho batanga urukuru mu byadwado mu ha interieur tuza guhana raporo ministre de justice y'ubutungane kugibone agahazi bisanzwe tugeze n'ahantu barashima twumva n'imbere n'umukuru w'agishiganiro tugera kubivuka niyo ntumbere kugira ngo bazaramenya uruhara rwacu n'utavyumva yuko amashami adahinza politike adafite ijambo tugeze ahantu reka tugende imbere y'umukuru w'igihugu tubivugireho n'utavyumva bimenye igari intango ya mbere niho turabumvisha uruhara rwacu kari mu Uganda ibacura umwaka uheze mugambe ko gutegetsa imbere turi umukuru w'igihugu yaraniguye amasosiyete civile je ndibaza yuko igico kuregura societe civile nababwiye yuko akarusho karahari mugabo sino kubwira karijana kwijana nabwiye ko bikigoyagoya mu bisanzwe mukuru yaregura societe civile nk'uko ari umugabo gutegetsi mugabo naye ndamaze kumva havuga jene iyo nama nenda irimo twari Gitega tuko turagira ko twari muri inoze plan yo kurwanya lutte contre la corruption stratégie nationale iravuga ati société civile mfasha uruhara rwanyu ni ntangere denosa mutwereka aborona igihugu n'abatwikira igihugu mu gihe imbere yari yabafashe nabi yari yavuze nabi je nibaza yuko ngaho amaze yabivuze imbere muga mu nyuma kaca tusaba yuko société civile tumufasha cyane mvume ngatahuye numva yatahuye uruhara rwacu ko dasanzwe noneho nk'umuvya akubwira ati wewe ivyo ukorane bibi mu nyuma aravuga ati ni sawa ayo mwana wanje bandanye mfasha
twumva yuko yaratahuye, ahubwo rero ndamusaba yuko yokora yotegura inama idasanzwe ya société civile mashaka ndaza politiki kugira duhane ivyumviro nimwe yadusaba bitagenda neza tuyimwereke tuyimuhe kira cyo noja mvuga umuntu yoba avuga yuko société civile ari nk'imigambwe nakivuze beshagereranye ngo bavuye harusha ngo babuze ibanza bacashinga société civile nico gituma ndiko ndagisubiramo ico umugabo je sivye harusha mugabo je nari ndemeze hari ama société civile umenga ari migambwe banyumva neza nari ndemeje neza je muri turavuga twebwe yuko muri to nishame namana gisubiramo ari cyo twebwe nishira hamwe dahinza politique société civile yigenga nta magambwe tuvugira ku butegetsi nta na opposition société civile rore yateza kubiyo mu gihe wowe none ndakwa karore je narumvise société civile hari nabisaba ibibanza hari nabisaba ibibanza ngo babe badeje je mugasenge ko wangira deje bankadeke kuko ninagomba kondo nkadeke nkiri mu société civile mashama dahinza politique ndoca mbanza kupfayo ndabihebe nje gushinga umugambwe cyane nje umugambwe mugabo ivyo je sinubihara yuko ngira ngo harabashinze amasoheze civile bavuye harusha bakabura amaposte politique bashaka société civile hari nabandi naharusha yararenganye bariko barayashinga kugira ngo nk'ibanza muri politique bigarubira bandanye none ni hari société civile umubwiye ati tuje hamwe tuvuge baga bene igihugu bariko bararenganywa tushizwe ishike kure banka ngo yango bijya sino bikoraho kubera ngo caho na yuko ngirana ngo bamwe ngo usanga ngo makungo opposition gucinyanga abandi nabo ngo mugabo gutegetse gucunyanga kumva aho mbaga uyo ni ngorane rero kumbe yuko ni yaro ya société civile nzwe kwibutsa rero uzi wese kama mashama ndaza politike bisaba yuko yumva kataramunye abanze yumve katamugambwe n'umwe arimo uri mu société civile mashama ndaza politike kiaza kumusende Philippe no kiaza kumuseneri kiaza kumuporona kiaza kumufrodere humuje je ni candidat national je magari yari shot cyo usanga nambaye impuzu ya senderi yayi porona seneri none chikisi iki uniyo ni société civile cyangwa ni parti politique société civile ikiba société civile parti politique cuvamo ugende hariya ntuzowe pastori umugabo ni kamara mazero na kirabaza kubona pastor bambari muzi umugabo ntamurabo naba bishop abasenyeri byaracanganye nivyo rero kurambaza rero nabwira rero ivyo biriho hari abashinzwe société civile kugira ngo bakubera babuzi banza muri politique ikimenya haracha bikora abakora abanye politique batavugira umwene gihugu batavuga umwene gihugu apfunzwe agowe batavuga yuko hari abantu bariko baronka akazi mu banyanga bari baronke ukavugira aho uzoba nabigiriye bamwe bavugira impande hande no uhara rwacu ngo gutera intererano kwerekana izogena neza tugatanga intererano kugira cyacu gutera imbere abarundi bishire bizane hama rero kuri ico naco ambwiye ngo ari amashira hamwe yafuswe na leta c'imyaka 10 minimum afuswe jewe kuri umunsi duhimbaza umunsi mukuru nago masabe leta ibaganire bayugurure babandanye batanga intererano bayugurure muga twege majoto turatanga intererano ntidutegeka société civile muga twege dutegeka turagira plaidoyer dukora kugira ngo umwene gihugu ishire yizane habe demokrasi uburenganzira bwa kiramwa muntu bwahirizwe ubuzi bose baronka ubuzima batera imbere atawuzigaye atarakagwi gakomeye kurusha abandi ubwo rugo rwarwaje kandi gwategeza kuba gwa société civile kwezi gakoranirako kugira ngo bose bavyumve nawe muri politique ko uba ugiye utwara igihugu uje utwarira bose je nawe nabivutse cyo gituma jewe ndiko ndakora akorana na mushikanganje kanaka muyimweka akorana na deje kanaka mumweka ntarondera umukuru w'igihugu hande mushikanje wa mbere je hose mba nkora gasede mba nkora na leta société civile iza gukora na leta mumvise neza
niko kimeze kuko twebwe turaba imigambi yatanzwe na leta tukaya turaba yuko yubahiriza bose ishikira bose izagateka akazina mu iryo sikosa nuko twebwe duhengama rero zitizwe ntengama mugira ko na leta bishavyo bazi mugikora na leta peza ko na leta mugana mugama mukora no gutegetse ukora mu opposition ya ukora na leta rega leta n'umugabo yatandukanye byo mavyemerije ni principe y'amategeko no mukuru gatowe atutwara abaseneve oya aje jereve haroronde uko atwara seneve na nestor atwara seneve haroronde cyo ujya uri byango no atwaye poro cyo mukuru w'igihugu nagara abundi bose Nesio principe sivyo none ni ico cyo ndonde mushaka gutungana upfunzwe ari urenganywa arabwiye abasonze exterieur abakobwa bafungiwe hariya bo mani je ndamurondera rero ndondera nde ni wabijejwe reka turakorana kugira ngo ibintu bihinduke niyo rose zivire twakuze rero tumaje ko sama dossier atinyitse n'amadoni ibintu n'amadossier abene igihugu usanga bafite mu burenganzira uteza avuga ati ntawe nta gihanga kibaho nta kibaho mu gihugu amategeko niyo tugomba kaba iki igihanganye gusa nta kwigira umugangi mu gihugu no reka itegeko ribigange kuri twese uri generali itegeko ribigange uri nyarucari uri atambara ibirato nico novu